Maybe nimba atari bagagamira maze kujya amahera abahungu. Well, I don't like kujya amahera abatipe cyane. Yeah, I don't like it. Ariko uramaze gushika yaje. Yeah, biramaze gushika. Gati shanda yariye kabisa. Yeah, birao like cyane. Nuko vyirinda. Like kamenya ati nimba ndi umukobwa, I have to respect myself niba. Kuko first of all imbere yuko uza kuniba nuko je manza nkiba. Imbere yuko umpa agaciro manza ukiye. So kavuga ati jewe nka jewe ibintu I have to set boundaries like nkawati hari impaka ntarengwa. Ibi ndashobora kubikora ishobora kubikora. Kugira nirinde iki canke iyo migera imanye statekanyijwe so. Nteza kwirinda ibintu like especially nzo kudependinga ku bahungu. Ni hamwe kuko aba yagusipendinze kamahera menshi abati sister ntiwijana uko wala kaga sana ibintu kwa kubantu apana ku muhungu mwe benshi so rero most of the times usanga biriko bigira izindi ngaruka zitari nziza kuri wowe kandi once bigushikiye izo ngaruka zikagushikira ni hamwe usanga wicaye kazoza naba abantu usubira kubabona like mugihe bamaze konona canke watakaje valeur yawe naba bandi ahora baguha amahera nko bakuvugisha nko bakunda kwirukira like umenga bitabimikira rimwe byose bitakara byose babaye mu Rwanda turabubaha cyane kubera abantu novuga babaye mu Rwanda bafite talent nyinshi zitandukanye ari abakobwa usanga wikundira abahungu kako no mu Burundi birahari maybe si cyane like nkari oya ahubwo la difference nuko mu Rwanda baravyerekana aha naho barabihidinga somehow urazi like in Rwanda kunsaba bishana ku réseaux sociaux ugasaba ati she's my girlfriend urumukobwa ati she's my girlfriend cyangwa ati ni boyfriend wanje kandi mwese muri abahungu je by my side sino ba judging by the way like I think yuko depends ukuntu umuntu aba yaravutse ugasanga yavutse nyimba umukobwa akavuka cyangwa kurayumva ari interest mu bakobwa bagenzi biwe akumva ni bakunda propre y'abahungu cyangwa umuhungu akumva abanyura umukobwa akumva nta nibirenze nyene biramaze gushikira no mef like you akagutumbira bwati milije nuvumenga ndagukunda twikundanira akakoreshaja bintu ngibi yeah zagenze gute biramaze gushika kabiri zagenze gute kuwa mbere asaba nimero ndayimuha bivanye n'umwe twahuriramwo like twabona kuri telefone barazi bijye byakobwa namwe tanashare ishushu araye neza je nkabona nyene like it's normal ni bisanzwe nkuko nandi bakobwa shaka kwita share ishushu normal ya bisanzwe and then after nk'inyuma y'amezi makei habiri dem mbona nyene conversation tugiranira it is strange ukuntu nyene ntabwo ati what the hell is going on rero negeze kugira abahungu dukundana ariko sanga ndiko ndaba interest sana mu bakobwa musoka ningi ngana gute 5 years 5 years yeah half 6 imigambi iriho Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Step Media, channel focus for this industry of Buja Flavor. Checking makuru chema kibazanira. Bishamvuga muri industry of Buja Flavor nk'utuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything you done for us. Hama dusubira dukengurukira. Ngo bakunzi ba Step Media mwamudukurikirana mudasiba mutigera mudukura kwa maboko tutigera mudukura kwisengesho. Every day, every moment mugwa mudusengera vuga ati Imana hezagira Step Media baje bahungu b'igihugu batera imbere babashe kugera kure bagende kuzindi step. Ndakwira ati kandi aho twatanguriye aho tugeze no mu tumaze kugera ahantu kure sana aho twari tugeze turavye duhere kuri 0 subscribe no mutwa tugeze ku 230 barega ko 235 ni benshi cyane 35000 umva tubura baki kugira ngo dukwize 250 kandi turizere ko bizogenda neza cyane ariko bitewe n'ibikorwa tuzobandanya dukora ndi kumwe n'umukobwa novuga je no muvuga nka sister wanje kubera yuko akazasanzwe akora dusanze twiri muri domaine imwe même si nawe we asa n'uwabikwifite gato we don't know sinzi ko rero imiresho yabaye myinshi hamarahunga abahungu bamutraga cyane avuga ati moi je suis sérieuse j'ai quelqu'un uwanje c'est pas les histoires rekibiro ndabikwepere kandi devye gatoyi nituzi ndiko pfa kumuvugira ariko sinzi araza kutubwira impamvu yabihagarikije yitwa Milincia en fait it's the first time tubonanye maybe it's not the first time no ndamubonye cyane we ariko kurundi ruhande ndazi turaza kuyaga byinshi ko twamenyanye no musi na Milincia Mimi ça va iradaneza cyane Milincia warigeze kumpresenta wewe warigeze kumpresenta nigeze kumpresenta no nugeze kuba umutubeze wewe n'umuswari no sinigeze nigeze ariko kurundi ruhande bimeze neza cyane kuri Milincia we bimeze neza cyane I think
ibintu vya entertainment wari muri angle wari muri cadre iya. Well, I was a photographer and writer. Umwanditsi kwandika inkuru. Afite uri muri babandi bafotora gacashira ko bagaca bandika ku inkuru. Okay. Congrats ibyo ni bikora baraki cyane. Thank you. Sorry hama Mimi n'umukobwa yavukiye he c'est pas gatoyi trajectoire yawe gato. Okay, Mili n'umundi kazi. Yavukiye Bujumbura mu Kanyosha. Ko ba Beni. Yeah. Donc niho navukiye ba après ma 2014 konye ndaja mu Rwanda donc kubayo no kwigayo. Kwiba no kugayo, huh? Yeah, and then after 6 years I came back ndagaruka mu Burundi. So now I'm here. Okay. Nizere ko atakaje ibintu byinshi cyane uri mu Rwanda ugaruka mu Burundi ngira basanze ibintu byinshi byarahindutse. Ko garuka muri 2020. Yeah. Actually, bon, actually had igihe kinini and of course umva nayo pakera cyane. Hari ibintu byarahindutse abagenzi usanga ko abasize ko bakimeze muri cartel, donc ibintu byinshi umaze like 6 years tazi wanyu taza muhira ugaruka usanga ari byinshi byahindutse. Byononekaye. Cyane byagenze neza. Nacho atakaje uri mu Rwanda ugarutse mu Burundi. Well, abagenzi bamwe. Yeah. Mugenzi burahera. Completely. Yeah. Kwa hari ukuntu ufise abagenzi ukamara igihe kinini ata communication hari. Sometimes usanga barahindutse basika ufise abandi bagenzi cyangwa abandi batagihari ugasanga ya relationship mwa mufitanye ifise ukuntu yakatitse bitakimeze like before. Cyangwa kanabona nari kugasanga nyene hari ikintu cyahindutse somehow. Yes, ari kurundi ruhande ni Mili atubarira ko wewe yamaze imyaka 6 novuga ari mu Rwanda yagiye 2014 après yaragaruka en 2020 cyangwa 2019 we don't know. Ari kurundi ruhande yagarutse bisenze neza ko akubwira ati environnement nizere n'ikirere ko birasa ntaco kiniki kiba gitandukanye ko. Ari kurundi ruhande Mili tubakora mu photographe kandi ari n'umwanditsi novuga bamwe bandika inkuru ariko pour le moment ntituzi ico asigaye akora cyangwa nivyo agikora cyangwa arabihebye. Bon, pour le moment, il nous a comme une média somehow nabihagaritse. Why? A bit. For some private reasons, n'umwanya because I'm still ndacha munyeshuri and rero hari kunsanga umwanya ugorana na responsibility zo muhira, you know. Kandi ibyo entertainment bitwara umwanya cyane so that's why. Uburi mu biki kwishure hehe? Ni gasegon Kanyosha nyene. Okay. Nizire ko kwishuri byagenze neza. As always. Nimba tari bangamira afite imyaka ingahe? 19 ans. Uracari muto? Yeah. Still young. Cyari muto cyane. Novuga Mili asanzwe ari novuga umwe ngo ningenda ndumwe novuga wa undavuga ati niko singleton. Ni wenyene cyangwa arafise Jacques like your boyfriend? Yeah, I do. Ukunda abahungu cyangwa abakobwa? Wabutu yofuse umuntu uvuga mu partenaire. C'est pas quoi umuhungu cyangwa quoi umukobwa? Boyfriend. Okay. Ko abantu babaye mu Rwanda turabubaha cyane. Kubera abantu novuga babaye mu Rwanda bafite talent nyinshi zitandukanye. Ari abakobwa usanga wikundira abahungu. Akora mu Burundi birahari. Maybe si cyane like nkari. Ahubwo la difference nuko mu Rwanda baravyerekana. Naho barabihidinga somehow. Urazi? Like in Rwanda kunsaba bishana no ku réseaux sociaux ugasaba ati she's my girlfriend, urumukobwa she's my girlfriend. Cyangwa mungu ati ni boyfriend wanje kandi mwese muri abahungu. Kandi like bakavyemanga. Mu Burundi nyene menga bon biratinyitse biragayitse rero aho kunsaba benshi batabishira ku Rwanda. Ayo kurundi ruhande tugerageje tugashira ubwenge ku gihe nuvuga je kubwanje mu menga biragayitse ukuntu. For me. Yeah, for you. I don't know for you. Ababumva kuri wewe. Okay, Jeba my side sinoba judging by the way. Like I think yuko depends ukuntu umuntu aba yaravutse ugasanga yavutse nyimba umukobwa akavuka cyangwa kurayumva ari interest mu bakobwa bagenzi biwe akumva ni bakunda paraporo y'abahungu cyangwa umuhungu akumva abanye uri umukobwa akumva nta nibirenze nyene umva no kwikundira TCK ariko abanye umuhungu akaba ati
ati mutwe kari bogos umuhungu akavuga ko ni bogos ati mutwe kari bogos yezu namukamba bose muje hamwe vrema ibiragushikira wewe oya ego umuhungu aje kugira ego kandi rero pana rimwe yeah I think it depends ukuntu baravutse ariko bameze sinzi ko kavuka ameze sinzi ko we don't know hari abavuka uko habona ababikura ku bandi bavyigira biramaze gushikana no mef like you akagutumbira avuga ati milije nuvumenga ndagukunda twikukundanira akakureshaja bino ngibi byagenze gute biramaze gushika kabiri byagenze gute kuwa mbere cyangwa wa kabiri bon uwa mbere yari umugenzi wanje of course gusa tutayi proche cyane tuzinanye ndamunzi anzi and then asaba nimero ndayimuha bivanye n'ibintu twahuriramwo like twatubona kuri telefone barazi bijya by'abakobwa namwe itana chérie shushu araye neza je nkabona nyine like it's normal ni bisanzwe nkuko nandi bakobwa bashobora kwita chérie shushu normal ya bisanzwe and then after nk'inyuma y'amezi makeye habiri then mbona nyine conversation tugiranira it is strange ukuntu nyene ntabwo ati what the hell is going on et après niyo yagiye kubimbwira ngo bon yambwiye ati like jewe I have a problem ati msukuntu nyene bon sindabikunda ariko nsanga byanshikiye ugasanga rero nageze kugira abahungu dukundana ariko nsanga ndiko ndaba interesse sana mu bakobwa ati are you serious canke ushaka kumva ivyo mvuga gusa she said yeah I'm serious ati nzosenge ndavuga ati okay nzosengera birahera the second day sheri waraye neza naye neza shumeze neza yewe tena bana bino gusa finally byarangiye aje kunzaga and I was like sister you know now nzogusengera it's fine gusa like shaka kunana mukobwa mugenzi wanjye kandi you already know I have a boyfriend so yeah none icyo tuma utagendana n'umukobwa nigi tutagenda n'umukobwa mugenzi wawe tutokundana like n'umukobwa mugenzi wawe oya vraiment sinomurezi bien aki jema numenga bon je ntabyo nokora by the way abangu babuze kabisa like iswingi yawe rero n'abahungu like umva ko usohokana n'ufise mon partenaire vagati moi je suis en couple quand je sors avec un homme like yeah of course ateza kwa umuhungu apana umukobwa yeah I'm straight kabisa naje kubganje simbona ko nosohokana n'ikijinka jewe bisubwanwa kizakirangwiga kubwanwa muta doye no gutwe ati n'utwenda cyane twenda rode wapi vraiment no si beni entreta vraiment ni mana rabinkijije ivyo bintu ntibigeze biba même n'umunsi numwe ariko amara narariye sometimes na bamara narariye bako no ilaka umuntu akakugurira ifana ati beni c'est pas comme ujama atakuni draguer ari interest abari atari nkabijya bivuga ko birashikira PDD right now inkuru zibona zikurikirana ariko kurundi ruhande entre temps ibintu bimeze neza sana nabo nusanzwe babibayemo nukubasengera kuko nabo sibo kuko Imana yavuze ati umuhungu azotwara umukobwa nawe atwagwa n'umuhungu sivyo none ga mili yes ndakubwira ati rero ni milira tubari ati yarabaye mu Rwanda ibintu bimeze neza sana agaruka mu Burundi après 6 ans ibintu bimeze fresh mili yatubariye yuko ari en couple elle sort avec un gars novuga on sait pas ni privé ni ubuzima bwe buri privé igihe kingana gute musoka igihe kingana gute 5 years half 6 imigambi iriho mirira kakumbesha I'm serious I just say I'm serious yes imigambi iriho dejeje shure tuzobana dot cyangwa pre dot no apart munagiheza no après igihe kigeze arakora okay amazi baramuzi baramuzi kabisa yes biramaze gushika none mili ugasokana n'umuntu udashaka no birashika oya well like gusa my ex ex je ne sais 19 ans mon menga na ex office just one ngamaranya amezi abiri no amezi abiri actually niwe bon kuntu byatanguye ni sinamukunda twakundana actually ni umunyarwanda rero bon wowe twagiye gukundana heze igihe like
ankunda like utamukunda yeah but after kwa ukuntu hari ukuntu musanga muri poche somehow muri poche ukugiye gihera biva n'ukuntu mwamubanye ukuntu treating things like that ugasanga byarangiye mukundanye like kabisa gambe byari byaranse like je navuga ko ari ikintu wakuze udashaka ikintu wakuze udashaka oya none umuntu warumva ko mukunda yava kare kumva ko well before sinamukunda of course but after like byarangiye ndamukunze then turakundana igihe kingana gute 1 year irenga kamezi makeye bice bitandukana nawe bihera gute well naragarutse agarutse amour à distance n'existe pas kuri we niko bimeze ngira bon birashobora kuba ariko ni fonctionne bon biragoye yeah icyo kugora ni giki unuvuga Ufise mu partenaire wawe ari kure yawe like Ufise mu partenaire kure yawe tari shati like Ufise tuzosubira kubonana ryari kwati umuntu kudusosubira kubonana ni nk'igitangaza no and peut-être n'ukuntu bamwizerana canke kabwati umuntu turi kure na kure I don't think you kazoshobora kundindira cyangwa nzoshobora kumundira ya ugasanga kabwati ibintu kubera stop amana yo shaka peut-être nyuma bizobada cyane ibadaka never know ariko ku rundi ruhande nizere yuko umuntu abakwiye kuja muri en relation en couple nuvuga abishaka bikeneye sivyo no ya nubundi gise rero ku rundi ruhande novuga ati je kubwanje no gutera intege ko na jewe ndi umuntu w'inzobere cyane novuga mu vyerekeye amakouple ko twese ngaha twarasokanye n'abantu sivyo no muri wenyene sinovuga ko ningenda numwe mo aussi en couple ibintu bimeze neza sana kandi entre temps ibintu bizoba ari fresh sana sivyo no ya kandi twizere ko no kuri dote novuga yanaka nga sister wacu tuzohaza ya vrai ya zodutumira je kwiwanje nzogutumira naenza gutumira ya tuzotumira hama bishitse novuga hakaza mwe bamubaza ku ruhande rawe bigenda gute uvyitwara gute bamwe babandi ku ruhande utabushaka bigenda gute well actually umuntu ari umuhungu cyangwa ari umukobwa ushobora kubura of course abakurondera ya mose baba bahari like abo muzinanya abo mutazinanye gusa like ntoshobora kumenya ati ngo yes ni wabamara ni woranka bakwiza abari benshi so gerageza kubirinda cyangwa kabwizwa ati yanku like ntibikunda même si abantu batabitara akabwira ati jezu kuri yanku pe sishaka kubimenya it's all up to you icyo nshaka kumenya nuko ndawukunde ndana be with you hari ushaka kuvuga ati basingirwa kabiri canke like deuxième biro you know cyatingirwa gatatu and then but I don't like it gisara ku rundi ruhande novuga mili entre temps bumvise ati umwana novuga canke novuga umwigeme ari muri en couple à 19 ans menga arakuze n'ivyo mu mugabo menga hayo ntabaragera mbega umukobwa agera kuja en couple ryari well sinovuga exactement umukobwa kuja en couple muri imyaka ariko like first of all gukura ni mu mutwe you know hari umuntu ushobora gusanga afise même 15 14 ou plutôt 15 16 ukonye ugasanga afise mu mutwe hakuze kurusha umuntu afise 25 so it all depends on umuntu ari we na shwa yiwe ushobora kuvuga ngo exactement ngo umuntu ari kwa en couple muri imyaka canke kuko donc bose ntibagira en couple imyaka imwe hari ubijamo kare hari ubijamo akuze cyane so bivanayo n'umuntu ariko tubiravye na cyane ubu unye ubonye umukobwa afise 19 afise ari 19 ans afise imyaka 19 akaba ataratwarinda canke akaba atarononekara cyane umenga ni igitangaza kiba kibaye mbega biba bigenda gute kugira ngo ugere 19 ukaba utarahura n'ivyo bibazo byo gutwarinda canke c'est pas les histoires bon ni ibintu bishika cyane ugasanga like inda zitateganyijwe kono vyita zikunda kwibonekeza cyane especially ishushu voilà bon gusa imana tu sinzi donc nukwirinda you know kwa ko like bishawushikira anytime shawushikira umuntu ku myaka mike ugasanga yatwayinda itwari iwabo cyangwa ugasanga yene ubundi nawe ntibinamubaye ko memera gidana mariage standard yatwari iwabo so abari chance like kwa ko gutwayinda iwanyu umenga nyene somehow it's a shame bira bavuga birakuri ikuza ku muryango sinzi icubahira cy'umuryango I don't know sinzi kuno byita gusa nyene like ntibiryoshe birasa nabi kubona somehow uvyitwaramo gute uvyirinda gute wewe well kugira ngo nabandi bavyumvireho ose simbara kunde kubwira juste kwirinda like ukaja mu bikeneye idakeneye nawe ukabishaka uruhande cyangwa ibintu ubona ko ushaka kwegera kugutesha intumbero yawe akazoza cyangwa ukavuga ati don
jendi jewe I have to be me ndirinda ibi ndaja muri ibi sindabijamo navuga entre temps si ça arrive novuga cyangwa ibintu bamaze gushika umupartenaire wawe akaguproposa like ibintu biri deep like nk'ivyo vyo c'est pas des histoires nashoboye kuvugira kuri micro vyogenda gute cyangwa umaze kumubwira gute kugira ngo ivyo bintu ntimubigeremo cyangwa uramaze kugeraho entre temps ntubitse yeah it's private yeah okay it's private it's private twizeye ko ari sawa ariko yeah it's fine Gesi bakunze step njya kuri gatanu indwi ni mili turazi ko twese tubaye mu buzima bugoye siko na cyane cyane mwebwe abakobwa iyo mukozi akazi like nkakajya ko kumenyesha makuru canke c'est pas sometimes hari abantu baba judging ukundi like kwicuruza like kononekara like ugasanga ujya mukobwa nikirara ugasanga ujya mukobwa ngo kunukunuku ugasanga wewe muri wewe novuga inside muri wewe deep ugasanga uri umwana mwiza uri umwana novuga ari kundero ni giki twakora kugira ngo image ive mu bantu cyangwa tubere uko nyene tubandanye twipambanira mu kazi kacu bon premièrement nibaza ko hariho ukuntu society bayemo cyane aha mu gihugu iwacu cyane kwa ko hanze ntibihaba cyane hari ukuntu mu Burundi cyane muri Afrika umenga kuba uri umunyeshuri cyane ukiri mutoyi iwanyu kukubona ukora peu importe akazi ufise cyane especially ibintu bya entertainment ubirimo bavuga ati what the hell tu mukobwa vraiment bituvugana twarahebye kwa ko kubona peut-être nk'ukuntu wambaye cyangwa ndetse n'inyambaro kubona umukobwa yagiye mu gatondo yagiye mu kazi atashe saa 4 y'ijoro cyane wagiye mu kazi kawe ugataha saa 4 y'ijoro saa 5 umuntu akubona avuga ati uyu mukobwa ni maraye yeah kama like for example ibintu bya photography zo gufotora ubuzi bukunda gukora abahungu hari ukuntu bigiye muri umukobwa babona umenga wananiranye uro guheba like bavuga ati umukwaje mu by'abahungu ati nakazi k'abahungu nta mukwa kwe gukora ibintu nk'ibiyinye abakobwa nawo gukora ibi like ugasanga ko barasettinga impaka udakwiye kurenga rero bigiye muri umukobwa benshi bakubona nkaho umenga uri kirara ati nta mukobwa yaje mu entertainment ugasanga araja ruguru ugasanga araja ibintu donc ibyo mu entertainment bavuga ati umuntu abijamo nta kuntu bari muzima nta kizima zovamwo nta kinazovamwo wowe no guheba gusa ico novuga nuko donc twese twavukanye dans standkanye woshobora kuba afise donc umu journaliste undi akaba ashoboye umekanisye undi ashoboye ibintu byo muri banke so umwe wese afise gift yavukanye Imana yamuhaye so rero gukurikira indoto ziwe nibazi uko nta caka kiba kirimo ahubwo byo bizage barabasupportinga kuko like abakobwa n'abagore barashoboye so nta simbona kazi abahungu bakora abakobwa batokora twese turi abantu and mu gihe gishoboye ahubwo musupporting muteye intege uvuga ati wow kuhaje bandanyiza aho nyene kugira ngo ko niyashika kuri akoze ico kintu abandi batinye gukora bizotinyura abandi bakobwa bari inyuma bituma bavuga ati wow nakarakoze iki why not je ntokuriki kabisa nimba yashitaje kweka je ntobishobora so donc ahani nabwo baba bakwiye gusupportingana tugasupportingana hagati yacu kandi ni ibintu byo duteza imbere gateza ugwaruka imbere donc n'igihugu imbere of course kabisa yes uvuze kuvyerekeye support ncengura mu kintu nshaka kubaza ati mbega kuri vyo support nyene hari igihe usanga ukora ibintu nka entretien nk'ivyo kuri YouTube cyangwa c'est pas les histoires nk'umwanditsi wo kuri YouTube cyangwa ku mbuga ngurukana bumenyi akazi nyene wo muri angle yo kumenyesha makuru ugasanga umuntu azanywe na support agacitangwa kuzana amafranga c'est pas les histoires amafana akaba menshi entre temps et bientôt akaza kabwira ati bana mirije mu rumenga nshaka ko tubonana hama bikaba birebire bigenda gute muri yo ka iba ari support cyangwa abarondera ikindi kintu well I think yuko abarondera ikindi kintu you know actually hari abantu bashobora kubona ibintu ukora cyangwa urimo bakavuga ati wow biri interesting cyangwa biratesa cyangwa ujya mwana ashaka kumushigikira ya tireka ndamushigikire ndamusupporting ashike kure kuko like you supporting umuntu ushobora kubona menga like biherengaho ariko imbere mu misimbe naje kukavuga ati wow cagiye naye nkiri hasi nakara supporting kugira ashike ngaha ni kuguyu n'uyu kandi nawe birakugarukira ya rero hari abantu bagusupportinga bafite umutima wo gusupportinga kugufasha kubuteza imbere hari n'abandi bashaka peut-être guprofita cyangwa bafite izindi numero zabo agaca bicisha muri nzira yo gusupportinga and then after ugasanga kadana like ibindi bintu ya rero mugihe bigenda kumva like waba bafite izindi mpamvu ziwe sinobwa yuko bafite umutima wo kugushikira cyangwa guteza imbere biramaze gushikira na ya nsanga umuntu akakoresha inoti nyinshi kumubara baragukeneye
Yeah, biramaze gushika. Byageze gute byaheze gute? Well, actually haro nk'abantu bamuzinanye akagufasha mu byo ukeneye peut-être like ufise ibintu urimo akagushikira akagusupportinga gusa mu nyuma nawe ugiye kujyana neza neza ugasanga uyu muntu ariko aramfasha ikintu afise idini ntyozi so rero by myself iyo mbonye ico kintu nkabona ati uyu muntu aho turi canke turi abagenzi canke aransupportinga mu buryo canke ubundi agamije ibindi so bea mugiye maze kubihomarka canke ata like relationship tuba dufitaniye cyangwa ibyo duhuye kugerageza kuyipunguza like kugira ngo imimenyerano ipunguke after bitazovya ibindi bintu by'ingorane ni mu diaspora c'est sûr? No. Yaronga mu Burundi? Yeah, Barundi. Yeah. Yes, ariko kurundi ruhande bikunze kuvangwa na diaspora kunda kubikora ugasanga umuntu wakubonye novuga hajyanye akatashaka gukoresha amafaranga yiyo kugira ngo novuga ku garde kumbura ugasanga wivyo vimbira sivyo fise sivyo no? Yeah. Yes, ariko ya biramaze gushikira? No. Ubonga mu Burundi? Yeah, Barundi n'abatara Barundi bisaya. N'abatara Barundi barakuronde. Mbe nimba atari bagagamira umaze kujya amahera abahungu wewe. Well, I don't like kujya amahera abatipe cyane. Yeah, I don't like it. Ariko biramaze gushika yaje. Yeah, biramaze gushika. Gati shanda yariye kabisa. Biraho like cyane. Yes, iyo yariye nta ngaruka bikuzanira. Well, je ukuganje. Bon, si byiza kwimenyereza kubaho kubw'amahera abahungu. I don't like it. Kubera ko yo kwama imisi yose depending ati ko nkeneye amavuta ndahamagara yubundi. Allo? Nkeneye amavuta nkeneye iki? Ushatse gusohoka allo nkeneye amafaranga gusohoka ino. Ibintu nk'ivyo. Je mabona umenga ni kutiba somehow. Hari ukuntu umenga arakugaye. Je niko ndabibona allo nabandi gusa je ba myself niko ndabibona. I don't like to depend ku bantu nyine. Nyene mba numva umenga no dependinga kuri jewe. Kagerageza gukora cyane so that shobora kwiyica je nkeneye. Yeah. Kabisa. Na nivyo vyiza cyane uri umukobwa irondere your money kugira ngo wibeshe about your money nuvuye kuvyerekeye vyuzo amabezo yawe yose like kuko wisunze naza ari umugabo mu rugo wisunze amahera yiwe kenshi tusanga kenshi adahari ugasanga no mugore asigaye injirirwa n'abandi bagabo kubera atigeze amenya kwirondera hakiri kare sivyo none uzi kwirondera umukobwa biratese sana biraryoshe like boss nani noti maze kujya nini yacha nayo mu ngingarago y'umuhungu inoti nini I don't know igereranyije I don't know cause sinda kujya maya bahungu atoje aleke nkiyumaze kujya nka nyinshi basi bagati jengeranje ndabona umenga namaze kujya nkaya ngara gute sinibuka sinibuka vuga like nawe yaringira wariye mu nzira like friends canke like novuga sortie simple nyene yeah biraho like close friends somehow you know nk'ivyo nyene so not big deal nabire lakini kumenya miri ari muri genre y'aba meuf canke y'abakobwa iyo uburonse iba kujya kumusohokana agatashaka kunywa henken kanda iwa wari mu quartier y'inkera novuga tangawizi actually usanga ingera energy mu kati uwo musa cyahindura akanwa nkaga henken okay actually nta ninzoga jewe so like sinabwa ngo dusohokana n'umuntu cyashaka ibintu biri expensive sana kugira umukosi ya uri class no you just have to be yourself weba wonyene like we are not smart kundi icuri apana gupretendinga kuba nkuriya no just be yourself uwe ubuzima bwawe ndi navyo uzo kwankira icuri ntazo bari wawe uramaze kubera kuri mugenzi wabikora arinze ko akunda gukomanda novuga mu ma hotel canke mu ma boîte like sinzi kuntu bayita yeah ibiri mu gacupa gucyanye bahita gutijya poro gasike cocktail bari cocktail ya ngoje shaka cocktail atahora yini cyasa nani yaje ariyo ya usanga yumvise umugenzi wabwa Jeso hot atanguye cocktail ngifasi ngikunda uwo musi naso twati you know what mundera cocktail ya atani ararwa kazi ni yariyo it happens gusa bon si wasa bikora ariko donc abakobwa ni benshi kako bafisa ingeso zitandukanye n'abakora ibindi gasana byo yakora so depends n'umuntu ari Guys irakunze step njya kuri 5 tuko turavuga na Mili tuko tugerageza kwiterera blague karazi yuko ibiganiro byose udakije mu blague ibintu
sanga bibisha ariko entre temps ndizira ko bimeze neza sana na Mili novuga no kuvyerekeye akazi asanzwe akora canke ivyerekeye ku ishure mbe ku ishure bakobonye usanzwe gukora akazi bavyakira gute Mili bon hariho bamwe batabitahura bacha umenga uri kirara you know urumwana ananiranye umwana yananiranye ati umunyeshuri aja muri ivyo bintu tuwe ubona uzaheza n'amashuri wewe aturiteze kuzabura diplome I be like why not let's n'umunyeshuri nk'abandi like kuko ni nkuko no mo tuba twigana hari abandi bakora ibindi bintu ndetse bidahuye n'ivyo je mahoro ya gusa n'abandi baba bavuga ati wow biratesa ahubwo kuhaje bandanyirizaho ahubwo like ufasha n'abagenzi bawe nawe nyene like bakurikira impano zabo so donc hama hariho kote zibiri imisi yose aho tubaye mu bagenzi canke abantu baba batabura ivyo ukora n'abatabitahura kandi of course ntibashobora kwitahura bose kandi bose bashobora gukunda so wewe uba wewe ukaba ubuzima bwawe ivyo abantu bavuga n'ivyo uko bakubona ntibikenewe I think so wewe gusuvuga ati kuri je gikwiriye niki kidakwiriye niki that's it kabisa yes tuko turavugana cyane cyane mu vyerekeye imitwarire y'abakobwa muri no minsi na cyane cyane ugute kwifata mu bantu mu myaka umaze kwiza 19 ans ni gute kwifata na cyane cyane ko sige tubona abakobwa benshi batwara inda z'ishushu abakobwa benshi basanga baragwaye ingwara ugasanga abakobwa benshi bakorora amada ugasanga abakobwa ari bibazo byinshi bigiye bitandukanye en general ni giki twokora kugira ngo izo bibazo bigabanuke ivyo bibazo bigabanuke na cyane cyane kurumva yuko ninze gusa n'ivyabihagurukiye turabona yuko byari ko turabona video bavuga kuvyerekeye novuga ngo igitega ngo sigaye harangwa novuga bakobwa igitigiri cyane cy'abantu benshi bagwaye mugera wa sida c'est pas warabikurikiranye bijya bintu ntabwo bavyaguteye bon somehow birababaje but nyene gusa nuko vyirinda like kamenya ati nimba ndi umukobwa I have to respect myself niba kuko first of all imbere yuko uza kunibana uko je manza nkiba imbere yuko umpa agaciro manza ukiye so kavuga ati jewe nka jewe ibintu I have to set boundaries like nkabati hari imipaka ntarengwa ibi ndashobora kubikora ishobora kubikora kugira nirinde iki canke iyo migera ima strategically so nteza kwirinda ibintu like especially nzo kudependinga ku bahungu ni hamwe kuko aba yagusipendinze kamahera menshi abati sister ntiwijana uko walaye baby like ne je spending kamahera family like nuko tutarahera bice byijana ngaho you know like kaga sana ibintu kwa kubantu apana ku muhungu mwe benshi so rero most of the times usanga biriko bigira izindi ngaruka sari nziza kuri wowe kandi once bigushikiye izo ngaruka zikagushikira ni hamwe usanga wicaye kazoza naba abantu usubira kubabona like mugihe bamaze konona canke watakaje valeur yawe naba bandi bahora baguha amahera amwe bahora bakuvugisha amwe bahora bakunda kwirukira like umenga bica bimikira rimwe byose bitakara byose kandi ngo bitera imyaka yeah I think so gusa yene like nukwirinda tu nico novuga nukwirinda tukamenya ko dukwiye kwitwara like that's it yes like tumenye ko dukwiye kwitwara na cyane cyane abakobwa ba sister bacu canke abahungu nabo nyene ngo basige bafata ku nguvu n'abahungu muri dangerous abahungu murabana babi abahungu turabana babi sana abahungu murabana babi gusa simwese ariko like kandi byo gufata abakobwa ku nguvu vyasubiye gusarara Yenge so sinze mwayadukanye kandi turi bake abakobwa mwezuye twuzuye baduma mukwiye ahubwo ni baba bakwiye kubirondera gusa muca mukwiye mukihanura mwisubire ko mwe korona abana b'igihugu ni kuri kwimana kazoza keza icyo kibazo nikira gushikira wewe no cyo gufatwa ku nguvu ariho gamiri ntwara ngo ikiraga kweri cyo kujya gufotora uvuga umujya mubwira ati je nsanga mu hotel kugira ngo ndagufotora ko turazikora amashuti giheba bon kete nyimba ya mashuti mu hotel ndi kumwe n'abandi of course no uri wenyene ko ari kiraka usanga begije bati uze wenyene na appareil yawe nagenza kwa ndije cyangwa n'umugenzi wanje uze wenyene dukora akazi ongirere shooting ndi muri hotel ndi jenyene ndakunda amahera gusa nkiraka mvuga ati kinimba kibiga nkamo ya dangerous somehow so man ndayaheba kubera ikintu negamira ari amahera atanze nka 5 million de nk'ifoto zitanu gusa miliyoni zitanu yo time miliyoni zitanu ku foto zitanu abantu bari seriga muri hotel it's dangerous ariko je mu rumenga 5 million ku foto zitanu c'est normal ni biri simple sure yeah ni ibintu urakora nyene kwa mufotora no si foto gusa okay none ucutinye ikigamira bon je kuri jewe ahantu ngiye nko kuza gufotora en plus to sandi jenyene
mu gihe numva umenga umutima wanjye uri kurabinyemerera kenshi canke nkumva I don't trust you so aho ndabwira ati I'm not available nta mwanya afise yeah ukabireka ntujije kubikora ntabire for real yeah seriously Jimon umenga biba byoroshe like ukavuga ati nakazi gusa c'est pas ngende gukora hama yeah urazi yuko akazi ku photographe umukobwa bon biratese kandi biraryoshe gusa biri très dangereux somehow nk'inabamye nkize ngundagura nazo bon hari ukuntu usanga hari umuntu ashobora guha ikiraka apana ko ashobora guha ikiraka n'iki ariko kuguprofita canke afite izindi ntumbero ziwe gasaka on shaka tuzogenda naha udufotora iki niki turi babiri tugenje gufotora be like boy tugende henje gufotora turi babiri bon okay hari abantu bashobora guhikiraka like ati nakunze ukuntu ukora nakunze amafoto yawe ndagwikiraka ukari hano undi ashobora kubicisha mu nzira y'akazi ariko afite indagamije so we have to be aware like ukamenya ati donc ugakoresha ubwenge bwawe kavuga ati umuntu ndari kiraka mpaye c'est ashatse ko mikiraka kanje gukora nca mahera that's it hano ushaka kubona ukavuga uyu muntu ukunda mubona cyangwa kumbona ibintu bimeze si byagusa biyoroshe yeah ukavuga ati like hari umuntu ashobora gukiraka ko afite ibintu rero umuntu umaze kubibona uririnda ati kindaye kwa cyangwa sindayikora Guys, bakunze step njya kuri 5 intambamye ntizibura mu buzi bwose natwe ibyo dukora turabona n'intambamye zitandukanye ariko intambamye ziri wanyu na cyane cyane ku bakobwa bari nyinshi sana rero utabaye makini usanga wabaye mama bade yeah mama bawidi mama wawidi ugize bako novuga papa w'umwana akaravyemera byo bari nini chance na chance ugize basi atamasi kabasa bari bindi mais entre wewe ubamuhira cyangwa uri bana no mbamuhira bamuhira papa aracariho na mama ya gusambana na mama wanje abo tuvukana turi bane muri bane ya miragira kangahe wa kabiri tankura hamaje wa kabiri hama mahasi mama carabivamo ya ego bane barakwiye na mpamvu kuza abantu benshi wowe uri kunda pe oya actually antwana jena byasi ari benshi ni bane ibintu byo kubyara abana benshi hamwe ni sawa mu gihe wikunda ariko bake ni bon bakushoboye kurera urumva ko umushinga ntayo wawe uzomuha nk'abana bane benshi bane basinzorenza nuhura n'ushaka kwishakira abana 10 oya sindita ari kwe izose bigenda gute bis oya ni benshi miri none uzoshaka ukana Imana yavuze zuti turondoke tugwire nk'umusenyi. Wera zocuronda kubwiye. None ndabikerengere utwara 20 azobavyaranye. Ari kwifuza 20 kaje kubyarusha twabana nka 35. None nakubaza. Kubera? Oya abana benshi bon. Hari abantu bakunda bafite abana benshi. Akumva ati nimi ngarukize kuri bucumi. Byaye baki. Cyenda nabarenza ariko hari nundi avuga ati je naho baba babiri gusa barahagi ukunze step media kuri 5 mili twaze byinshi turabona nakavura ko kanse kumboreka tumusozere mili nitwasubira kugenera ubundi ngira uzodumwa biyone mili nitwasubira kwifuza basi kukenera kuri step media uzodumwa yego niki none wo hanura navuga ko muri rusange ngira ngo izengeso zibarareka kuzibazijamo icyo no bahanura bakore hama birinde mu buryo bwawe uburyo bwinshi birindi bidakenewe cyangwa ibyo batetse ingorane that's it like what bon ingeso like zimwe zahe birahari biravugwa mili bari gushurashura ni bari kugira ubuvuzi ya ibintu nk'ivyo nyene biramutera isoni kuvuga no nesi nabivuze I said like bakore cyane donc bakoma ku mufuko bamenyeye gukora bako biratese uko umukobwa cyafise amafaranga kandi yiwawe and then donc birindi bidakenewe cyangwa se zidakwiriye cyangwa donc ikintu cyose ubona yuko cyo batwara mu bidakenewe cyangwa muzo batesha imbere zabo Guys rokoza step kuri 5 twaga byinshi twoheza reka kumbere tugerukirize hano kuri no munsi ariko by the way reka tumushimire Mili yatwakiriye Brito yemeye kuza akitaba kamo kacu. Ndagushimira. Merci.
Yes, nizere ko umuvyi asiguye byinshi la plupart yagumagaruka ku kintu cyo kuvuga ati nimwikingire mwirinde kugira ngo ntimwave musanga mwaguye mu bintu bitemeze neza cyane. Murazi ko ama risque ari menshi cyane ku bakobwa na cyane ku gitsina gore, murakunda guhura n'uvuga n'aba myinshi zitandukanye na cyane aba moins de 18 ans canke abantu batarakwiza 20 ans like Milly. Ndakubariye ati rero wirinde cyane bari byo gushurashura ubonye umuhungu azanye izo ngeso poterezi ambare hama ibintu bigende neza sana. Tuzosubira no gutaha, bye bye.